Kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu nitugire Kristu. Turacyabandanya mu njiri ya Luka ku gigabane cya 17 kuva ku karongo ka 31 gushika ku karongo ka 37. Ijambo ry'umutwe twabonye ryavuga ngo isango ry'umwana w'umuntu. Uyo munsi uzoba ari hejuru ku nzu akaba afise ibintu mu nzu ntaze yururuke abihitana, n'uzoba ari mu murima niko kuko ntaze asubire inyuma. Nimwibuke umugore wa Loti, urondera kuzigama ubuzima bwiwe azobutakaza, nayo ubuzobuheba azoba abuzigamye. Ndabibabwiye muri iryo joro abantu babiri bazoba bari kumwe ku buriri, umwe bamufate uwundi bamureke. Abagore babiri bazoba bariko barasyera hamwe, umwe bamufate uwundi bamureke. Baraheza baramubaza bati, mbega mukama bizobera hehe? Ababwira ati, azoba umuvyimba hose niho ibisiga bizokoranira. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya amen, aleluya aleluya amen amen. Bana b'Imana, turacyazirikana aya majambo Yesu yaduteguje kugira tuze turayazigama tuyitwararike kugira ntituzobe nka mukaroti canke ngo tuze dusubire inyuma. Ijambo ry'umutwe twisunze riravuga ngo isango ry'umwana w'umuntu. Rero twariko turaraba ingene Yesu yavuze ibijanye na Sodoma na Gomora n'ibijanye no kuri Nowa. Twaherutse ku karongo ka 30 bavuga ngo uko niko bizomera umunsi umwana w'umuntu azoserukira. Yari karagabisha ko umunsi Yesu azogarukira bizomera nka kurya byabaye kuri Sodoma na Gomora. Imvura yaguye ikabatikiza bose kandi bari bazi ko ibyo kuri Nowa bari bazi ko ibyo Nowa avuga ari iby'umusazi. Uko kandi ngo niko bizomera nkuko byabaye kuri Loti. Kuri Loti yarabwiye abantu ati nyamara nimuze duhunge. Bamwe baranka kumwumva kubera ko bumva ko Loti nawe ari umusazi kubera ibintu bikoza. Aha rero kuri reka dusubire kuri 31 havuga ngo uyo munsi uzoba ari hejuru ku nzu akaba afise ibintu mu nzu ntaze yururuke abihitana, n'uzoba ari mu murima niko kuko ntaze asubire inyuma. Uzoba ari hejuru ku nzu ntaze yururuke ngo aze gutora ibintu mu nzu. Ubwo babandi bavuga ati reka mbanze kuraba ibyo natetse canke nze kuraba ya costume ya mvutano ya cyagitenge kiza. Uzosubira inyuma kubiraba ahina uwazosigara. 32 haravuga ngo nimwibuke umugore wa Loti. Rero tubanze duhagarare twibuke umugore wa Loti, bana b'Imana. Ngo nimwibuke umugore wa Loti. Ariko Yesu ni mwiza pe. Ibaze Yesu ariko arabwira abo bantu ati ibuka kuri Nowa, ibuka kuri Sodoma na Gomora, none haraje atwibutse muka Loti. Nimwibuke umugore wa Loti. 3 baravuga ngo uwurondera kuzigama ubuzima bwiwe azobutakaza, nayo ubuzobuheba azoba abuzigamye. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Uwurondera kuzigama ubuzima bwiwe, ariko reka twasubiremo pe. Uwurondera kuzigama ubuzima bwiwe azobutakaza. Uwurondera kuzigama ubuzima bwiwe azobutakaza.
abantu benshi bari kurondera ngo baziga mu buzima bwabo, bagahemukira abo bavukanye, bagahemukira abo basangiye, bagahemukira ababagiriye neza, eka banagahemukira n'abo batazi kugira baronke inyungu zabo. Imana yo mu ijuru dutabare cyane, yongere duhe gutahura cyane. Abantu bakironderera, ibaze namwe mu by'ukuri muri minsi namye nganira n'umuntu ambwira ibi bintu by'abafirimaso n'abaruminati n'abarozi kuruwa n'ibi bintu byose by'aba abantu bihaye gukorera shitani, bakaza barayengayenga abandi bantu ngo baberekaho ibifaranga biri ngo baze bakire. Ariko umuntu yambwiye ati jewe bampaye kondisiyo yuko mbanza gutanga igitambo, ubwo rero ngo yagomba gutanga mama wiwe cyane papa wiwe, ngo rero we aza kugira ubwoba amaze kumva ukuntu yatekereza mama wiwe akumva n'ikibazo, yatekereza nyina wiwe akumva n'ikigeragezo, akibaza ubu koko ntange mama, ku buryo yumva yuko nawe agiye gupfa. Hamwe atangura gusenga Imana avuga ati mbese asenga Imana yibaza ukuntu yo kwigobotora n'ibyo byago bariko baramushiramo. Rero ariko ambwira abantu benshi bari gupfira mw'ibyo bintu cyane cyane, yambwiye ati iyo uravye abantu bariko baraja muri ibyo bintu n'abantu bakiri bato cyane, hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30. Rero nabo mu myaka musi y'imyaka 20 kuva ku myaka 15 benshi bariko baraja muri ayo mahano. Uwo muntu rero wewe yaratinye gutanga mama wiwe, kandi yarageragejwe cyane, bashaka baramutejeje amagisita y'amamodoka, baramutejeje ibya hehe, hari naho yagira amagisita ku mabarabara akabona polisi zimurengutse ko zije kumutabara. Umuntu ari ku bihugu biteye imbere. Ariko bana b'Imana nawene yari yabishowemo n'ubundi muntu aza kwigarura yamaze uwo muntu kumera nk'ubu bimujyanyemo. Murumva rero n'abantu muze muraraba abantu mugendana, ibaze rero abantu baza gutanga ababyeyi babo cyangwa abo bavukanye cyangwa abagenzi kugira baryoherwe mu buzima bwabo, bagendere mu mamodoka meza, babe mu mazu meza, bamamare mu isi. Nyamara umuntu akabikora yibaza ngo ariko arakora ibintu bimuhesha agaciro, biguhesha agaciro imbere ya Satani. Imbere ya Satani nta gaciro umuntu agira yabinza bijyamo, kuko niyo utabikoze ibyo ukosheje na kimwe mu byo bakubwiye barakwica, birakwica cyane se nguga kubitwa. Imana yo mu ijuru dutabare cyane, kandi Imana yo mu ijuru duhe kubitahura cyane. Rero uwurondera kuziga mu buzima bwiwe uwo azobutakaza. Reka tubandanye. Nayo uzobuheba azoba abuzigamye, nayo uzobuheba azoba abuzigamye. Aho naho cangaruka kuri uyu mupadiri. Uyu mupadiri arazi neza ko muri Amerika itegeko riha uburenganzira abatinganyi kwikoza ibyo bishakiye, ata kibazo kiba kirimo. Mugabo nubwo abizi uko ntashobora kwemera yuko izina rya Yesu Kristo cyangwa izina ry'Imana ritukwa, kandi ari icyaha cyatumye abo kuri Sodoma na Gomora batikira. Yarabivuze, ari mu gashari arahangayika, na Paulo na Basira barapfungwa bariko barazira kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ujya mu patiri naho bomwica aja mu bwami bw'ijuru, kuko ariko arakorera Imana by'ukuri ku mugaragaro. Arazi neza
neza ko kwigisha ibyo bintu mu rusengero cyangwa ari hose ko ari icyaha muri icyo gihugu cya Amerika cyangwa muri ibi bihugu bya Australia byaha muri Australia kuko no ngaha muri Australia ugiye mu rusengero ukavuga ati nyewe yabo nabo batinganya hakagira uhamagara polisi cyane n'ubu ndiko ndabivuga aho uvuga ati niwe umugore arikaravuga bati ndazi ko nomererwa nabi ariko tugomba guhagarara neza tukabivuga ntihagire uzitwaza ko atumvise iyo mburi abarondera kuziga mu buzima bwabo rero bazobubura nyimba umuntu arinda kuziga mu buzima bwiwe arinze guhemuka aha ariko uzokwemera akavuga ukuri akavugira Imana akavuga ukuri bakamumuhemukira hamwe isi azoba azigamye ubuzima bwiwe gushika igihe Yesu azoza gutwara ishengero itatuka navuga ngo ndabibabwiye muri iryo joro abantu babiri bazoba bari kumwe ku buriri umwe bamufate uwundi bamureke abantu babiri bazoba bari kumwe muri iryo joro ariko nkiri ngaha reka tubanze tugaruke kwa kakarorero Yesu atubwira ingene Mukaroti byamugendekeye bana b'Imana uyu Mukaroti ni ingane two fatanya uku kuntu yavuze Yesu yavuze ati uzorondera kuzigama ubuzima bwiwe azobutakaza ariko uzokwemera ubuzima bwiwe nta bushiremo amanyanga azoba burokoye Mukaroti yarahunze n'umugabo wiwe n'abana biwe mugabo ageze mu nzira kandi Imana yari yavuze ati ntimuze musubira inyuma ntihagire ubuzoraba inyuma nimwara mukamubwiye muhunze mugende mutaraba inyuma kuko murazi ko na Loti yageze akavuga ati none ko atamagara ngira hariya muriko murambwira ngo mpungire nzoshikayo vuba ati mupfuma mundeke nigire kuri kajya gasozi Sowari hanyuma baramubwira ati basi oke genda hariya ntiyari karahungira kure mugabo aho bashaka ko ahungira yavuze ati sinoshikayo vuba rero Loti n'umugore n'abana bafashe nzira baragiye ariko Mukaroti kuko yarondeye kuziga mu buzima bwiwe yiyumvira ko amawagisi n'impuzu z'icyubahiro kuko Loti yari umukire Aburahamu murazi ko Aburahamu na Loti barabavukanye cyane se yari umuhungu wabo Loti yari umuhungu wabo na Aburahamu rero Loti hobo bandanije inzira n'umugore wiwe Loti yari umunyacyubahiro afise inka n'imirima n'ibintu byinshi ako gasozi yari yarakigaruye mugabo umugore wa Loti ararati y'amasuka ibitenge byanje size mu nzu amawagisi n'amareyare amabubu n'ibitambara byiza byo mu mutwe ndabisize hari ibyo nibagiye acasubira inyuma kugira aze gutora ibyo asize muhira rero Imana iraraba ibona ko aza gushika no muhira guhungana ibyahungana kumbure umuriro wamaze gutikira buriya rero Imana yo mwijuru iciraraba toya reka ndamuparika nyene niyo mpamvu Mukaroti yacitse inkingi y'umunyu birashoboka Mukaroti akaba yaragiye mwijuru icyo ntacyo ndabizi ko mugabo Imana yaramukingiye ko atagiye kwaka ngo ahire muri bijya birunga by'umuriro najya amabuye y'umuriro erega abama bajeyo nama mbona bariko barabicana ingene bishonga bararasa n'imyamihiki ibiri tukabona ingene biriko birashonga Imana rero yarabati oya kwari Mukaroti reka ndamuhagarikira hanyene nkuko hariho n'abantu bari mu rugendo iyo Imana ibonye bagiye gusubira inyuma ibahamagara kumbure hakiri kare kugira ntibasubire mu byaha rero bana b'Imana nukuza
turaraba kuko hari umuntu yakira Yezu Kristu akumva mbese nk'ubu ariko Yezu azandinde ntibize bishikire nk'ubu naramaze kumva ko Yezu Kristu ari we mana yanje ari we papa wanje naramwiyeguriye mbese numva ntashaka ikintu cyo ntandukanya na Yezu Kristu. Mugabo hano mwisi hari ibintu byinshi yewe hari abagabo baba bantesha umutwe, hari abantu baba bantesha umutwe, hari ibintu mba mbona ati najewe burya narinkwiye kuba mu nzu imeze kujya, narinkwiye kuba afise imodoka imeze kujya, nkumva hari ibintu byontesha umutwe. Rero mugabo ugasanga hari ibintu noshika ko ari uko ndinze guhemuka, ari uko ndinze gukora icyaha. Mu by'ukuri ugaca usanga rero Imana irabye ati Zipora ntakwiye gusubira inyuma muri ibi bintu bikamera nka kujya kwa Mukaroti. Rero abantu dukwiye kwitondera ibintu biri muri iyi si, ntitugahahamukire ibintu by'isi kuko ibintu by'isi bizohera akanya gatoya. Mukaroti yaza kubandanya yumvira ibyo abamarayika bamubwiye, yari kubandanya kabaho nabajya abana biwe ntibaba barakoze amahano na papa wabo, ariko kubera iby'isi byamucanze yakunze iby'isi byatumye ahindukira asubira inyuma abarakwamye. Rero bana b'Imana tujye bike turyame kare, twemere ubugombe bw'Imana, tureke guhemuka. Benshi bari kuja mu butinganyi kubera ubunyi abatinganyi baronka amahera menshi, canke aho binjiye ubu barakubaza icyo uricyo bakaguhera akazi nako ngo kuko nguri umutinganyi. Ariko ibyo bintu bisesemye Mana. Iyi si turimo rero nako ngo bariko baragira new ordre mondiale, ariko ni bibi Mana yo mwijuru. Imana iturengere, hagiye kuba imisi mibi ku bantu b'abakristo n'abarokore, bizotugora nitwaba tudahagaze neza, ariko muze muhagarare neza. Imana izotugwanira, yagiye tugwanira byinshi. Yagiye ntawarazi ko korona izodusiga amahoro canke ibihugu bizongera bikaterera, ariko intambara yo muri Ukraine yataye ko korona biragiye, nyimba ahunze amasasu, nyimba byagenze gute sinzi. Ariko bana b'Imana, abantu mwisi bitwa ko abategetsi bo hejuru bariko baracangacanga amakarata abantu bamwe tutazi, ariko abasenga Imana ibandanya kuduhishurira. Mukomeze musenge, nituze tugumere nka Mukaroti yasubiye inyuma. Niho Yezu atubwira ati ubuzorondera kuzika mu buzima bwiwe azobubura, ariko ubuzobureka bukononwa n'abisi kubera ariko aravugira Imana, uwazoba busevinze, uwazoba bukomeje, azobaha imyaka yose. Haleluya, amen. Reka tubandanye tujya kuri 34 haravuga ngo ndabibabwiye muri iryo joro abantu babiri bazoba bari kumwe ku buriri, umwe bamufate uwundi bamureke. Icyo kirasobanutse 3:5. Abagore babiri bazoba bariko barasyera hamwe, umwe bamufate uwundi bamureke. 3:7. Baraheza baramubaza bati mbega Mukama bizobera hehe? Imana dutabare cyane. Babajije Yezu kuri ibyo byose yarabigishije ngo mbega ibyo bizobera hehe? Yezu arabishura arababwira ati azoba umubyimba hose niho ibisiga bizokoranira. Ngo hazoba imibyimba hose ngo niho ibisiga bizokoranira. Bana b'Imana, Yezu Kristo yaza gutwara ishengero, azotwara ishengero, abantu mwisi bazoba bakiriho. Yezu azokubita inzamba bapfuye bizeye bajane na Yezu Kristo. Abazoba bakiri bazima nabo bajane na Yezu Kristo. Hanyuma ababandi babaye abatinganyi, bamwe baza barakura mwenda, bamwe babaye abicanye, bamwe bagiye batanga abantu kuzimu, bamwe bakorera
satani, abiyemeje kuza kuronka amaronko kwa satani, abo bose bazosigara hamwe isi. Ariko ikibazo Yesu yavuze ati ahazoba umubyimba hose niho ibisiga bizokoranira. Ahazoba umubyimba hose niho ibisiga bizokoranira. Kubera iki? Nyimba Yesu azokubita inzamba. Umugabo n'umugore bari baryamanye ku buriri, umugabo akagenda, umugore yari muri ibyo byaha agasigara. Cyane se abagore babiri bariko barasya ku rusyo, umwe akagenda uwundi agasigara. Hanyuma uca wibaza ati indege izoba iri mu kirere iriko iragenda, pilote niwe azoba ariko arayitwara. Uwo mupilote azoba ariko arayitwara niyo aba ari umuntu wa Yesu Kristu, azogenda indege izoca ikoroka, ntizoba igifise kontrole, izokorokera hariho hose. Nyimba izogwa ku mazu y'abantu, aho iyo ndege izogwa abantu bose bazopfa. Nyimba izogwa ku musozi runaka, abazoba barimo indege izokoroka ishe, bamwe bashe, ariko hariho ibisigarira bizosigara. Abo niho imibyimba izociza kuko ibisiga bizokoranira kurya imibyimba izoba yasigaye. Nyimba imodoka iriko iragenda, kuko bamwe bari mu ndege, abazoba bizeye na pilote natanze akarorero, kuko pilote niyo azoba ariko aratwara indege. Azogenda indege ikikoroka, kandi naho uwo mupilote atazoba ari umukristu cyangwa umurokore arimo neza, nawene kubera amanteni yo mwisi cyane communication yo mwisi izoba yapararanganye, azoca bura kontrole y'abariko baramukontorora, kuko indege burya hanini itwarwa n'abari hasi. Bajya rero bazoba bari mu biro bariko barakontorora, bereka umupilota hayicisha, connection zizokononekara, indege icifata atari izimirire mu kirere igongane n'izindi koroke. Abazoba bari mu modoka, umupilote niyo atajanywe ari umunyabyaha, ariko hakaba iyindi modoka izoba iri mu mupilote cyangwa amamoto n'ibindi. Mwumve ko ibintu byose bizota kontrole, imiduga igongane, ibintu bibe bibi, noneho abantu babimirambikango, abantu benshi bapfe. Niho rero ku misozi canke se hariho hose uzodusanga imibyimba yandagaye, ibisiga n'ibikona n'ibyo bintu byose byamenyereye kurya inyama bice biza kwirira inyama. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo aho umubyimba uri hose niho ibisiga bizokoranira. Yesu azoba yajanye abiwe. Ibyo rero Yesu yarigeze kubimpishurira. Yesu atwaye ishengero, mbona Yesu aratujanye tumukikuje turi gikundi, ariko mbona hasi hasigaye abantu benshi bipfumbereje, kandi mbona hasigaye hacuze ari mu mwijima. Hanyuma turi mu kirere turi kumwe na Yesu, ngo mbwira abo twari kumwe, basha ni murabe timwisi, ati mwisi tindabira disa yo babonye, tindabira ingorane basigayemo. Atariko nitwara tubabwira ko Yesu azoza gutwara ishengero nk'ikisuma bakatwita abasazi. Ati none raba disi raba yo babonye. Mu by'ukuri iyo nibutse ibyo bintu, ndaganyira isi, ndaganyira abazosigara muri uwo mwijima, ndaganyira abantu batazojana na Yesu Kristo, abantu bazosigara mu isi, bazosigara mu gahinda. Bana b'Imana, nukuri dusenga, abantu basenga barokora bagatorika, abantu barimo neza bumva neza ko Yesu Kristo bamwizera neza, yokubita inzamba nubaka tujana. Nimuje ku mavi dusenge, dukomeze dukobye, dusengera iyisi, dusengera abantu b'iyisi basigaye bakunda iby'isi. Bamwe bumva ngo hari umupasiteri asengera abantu bakajibona amaviza bakaja muri Amerika, hari abantu baje gukoresha ibintu bya pirate
dokima kugira bakunde baje za Australia za Amerika bakunde baje mu bihugu biteye imbere bana b'Imana mbega ibyo bihugu byo muri ko muraririra mujahe mwo nibihe kwe intambara iri hirya no hino mu isi Yezu yigeze yanyereka isi yose iri kwa umuriro nkiruka nsemerera ndirimba ati nimuhunge umuriro urabaturira mu mazu nimuhunge uburake bw'Imana nimuhunge ariko nkabona bamwe barandaba bakangwiza n'ubusa nkabacako nigira bangwiza n'ubusa mugabo nkabona aho nciye nyuma umuriro uraje uri kurakwikira rero bana b'Imana nimuhunge duhunge kubera urebye izi ntambara mw'isi umuriro isi yose igiye kwaka umuriro tuburi ibihugu duhungiramo tuburi iyo tuja niyo tuva uwizeye Imana wenyene ni wazorokoka nimusenge dusenge dukobye nayo ubundi bana b'Imana isi imeze nabi isi ni ku musozo abantu b'isi ntituri kubibona kimwe ariko yamara ibara ryaraguye dusenge rero umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakuninahaza